twumvise ibyo by'ibihano nkuko bifatwa ahandi rimwe rimwe, ariko cyo twavuga tuti igihambaye nuko mu masezerano ahuza ujya mu mugabane wa Buraya n'ibihugu bene ibi bikenye, hari amasezerano abihuza kandi basinyiraniye. Ayo masezerano rero n'amasezerano basinyiraniye mu gihugu ca Benin i Cotonou. Ayo masezerano rero hariho ico twokwita ama article, ingingo zimwe zimwe na cyane cyane ingingo ya 96 ni ingingo ivuga yuko iyo imigenderanire nuko caka kutabona ibintu kumwe hagati y'igihugu kimwe n'uwo mugabane bakurikije mu ngingo ziri muri muri iyo ngingo ya 96, ico gihugu cicarana n'uwo mugabane wa Buraya kugira barabe imvo ziri ko zituma bigenda gutyo, bicaye hamwe baganire, bamwe bose berekane twe amakenga yacu araha, impungenge zacu ziraha, twe duhagaza intumbero nzaniyi gushika bashire gutora kumvikana. Ubu rero nibaza yuko ibiri muri article 96 ngira byihenje gutangwa nanavyumvise yuko mu miza himirije ibyo biganiro. Ubu rero ko umugana wa Buraya uriko urafata ingingo ibihano ivyo byose bishobivugirwa muri iyo mibonano igiye kuba. Nuko menya rero leta kwizorungikayo incabwenge zikwiye, abahinga bakwiye, abantu basinonosoye ivy'imigenderanire bazi kahise k'ibihugu, bashobora kumenya ingene buhagararira inyungu z'igihugu badahagarariye inyungu z'abantu. Ivyo rero niho hariho umutsi niwo uhagaze, kuko urungitse abadashobora gutahura ibintu atabushobozi bafise barashobora kugenda ntibabyifatemo neza, ugasanga wa mugabane wa Buraya kumbure kutaradukuye ku maboko burundu.